Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana ni mu mpande zine z'isi. Ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa cyane cyane mu Rusiya n'intambara ya Ukraine. Amakuru rero nagirane cyane amakuru tugiye kwibanda ku by'intambara iri kwirahuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'u Rusiya, ndetse turababwira n'ayavuga nyene muri kano gace, ariko ntituja kure ya kano gace k'uburengero bw'Uburayi. Niyo amakuru rero tugiye kwibandako muri kano kanya. Kaze muri ano makuru twibutsa kugira sabone, kugira subscribe abakoresha ururimi rw'icongereza, no kugira comment ndetse na like no gusharinga. Kaze muri no makuru. Kaze rero twongeye kubaha ikaze aho tugiye guca hirya no hino turabe iby'intambara iri kwirahuza igihugu cy'u Rusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine. Intambara rero imaze amezi 3 n'imisi 4 itanguye. Muco Urusiya bwise special operation. Iki ikaba ari intambara Urusiya bwatanguje ku gihugu cya Ukraine, aho ndetse iyi ntambara kuva itanguye gushika uno munsi ikaba yagiye irahindura uko yagiye iraba. Urusiya bukaba bwatanguye intambara butera igihugu cyose cya Ukraine, ariko nyuma buza guhindura aho bwavuye mu bice byose bwari bwatanguye mu intambara, ndetse ubu ukaba Uburusiya bwaragarutse bukaba buri kubugira intambara mu gace ka Donbas region. Gusa aka gace ka Donbas region rero kakaba gizwe n'intara zine muri rusange, intara nkuru. Izi ntara zine zigize agace ka Donbas region, intara nkuru muri kano gace ni intara ya Mariupol, hagasubira intara ya Crimea, ndetse hagasubira n'intara ntoya zibiri ariyo Luhansk na Donetsk Republic. Izi ntara zine rero nizo muri rusange zigize agace kose ka Donbas region. Mwumva twama tuvuga kano gace rero kakaba ari nako gace gafise ikivuko kininiya, ikivuko ca Mariupol. Ikivuko ca Mariupol rero nico kivuko mu Burayi bw'uburengero bakoresha, nico kivuko kininiya cyane gose kiri muri kano gace, ndetse ibihugu byose byari bisanzwe bikoresha. Hakaro ibihugu byakoresha kino kivuko ni ibihugu nka Swede ndetse na Finland, n'igihugu cy'u Rusiya ndetse n'igihugu ca Ukraine, n'ibindi bihugu nyene by'Uburayi byahagurira ibintu muri bino bice. Iki kivuko rero ubu kikaba caragiye mu minwe y'Uburusiya, aho Uburusiya bugenzuriye intara ya Mariupol bwace bugenzura na kino kivuko, aho amato y'intambara menshi agenzura kino kivuko, ndetse bikaba byarase nuko abahora bakura ibintu muri Ukraine canke babivana muri kano karere bongera, kuko amato yose ya gisivile yarahagaritswe ntakiriko aragenda muri kano karere. Uburusiya bukaba bwafashe kino gice nk'igice kiriko kiyaco mu ntambara nyene. Ubu rero nta mato y'abasivile agenda. Ibi rero nikaba ari navyo byateje inzara iri kwiravugwa ku isi hirya no hino, kuko ingano zava mu Burusiya ndetse zikava no muri Ukraine ubu ntizishobora kugenda, ndetse ikaba n'ibindi bifungurwa nk'amahoke nyene n'ibindi byose byava muri kano gace byose bikaba bidashobora kurengana kubera igisirikare cy'Uburusiya kigenzura hano. Iyo rero ni bimwe muri ko biravugwa muri kano karere. Ariko rero twivuga nyene iby'intambara, intambara n'ubu rero zabandanije. Intambara zikaba ziriko zirabera ubu muri Luhansk ndetse na Donetsk, aho bivugwa ko ndetse ngo agace ka nyuma intambara ziriko ziraberamo, kuko Uburusiya buza bwamaze gusa naho bwafashe ngo 99% kano gace kose ka Donbas region. Biboneka ko igisirikare ca Ukraine muri ino minsi gisa n'cagize intege nke cyane, bikaba ngo byaba byaravuye ku bigwanisho biriko biraceribwa bitekera nkaho bica kubera ibigwanisho byinshi byaca muri kino kivuko rero, aho igihugu cy'Urusiya gifatiye 100% intara ya Mariupol. Byaca bigorana rero abasanzwe bazanira ibigwanisho igihugu ca Ukraine uko babizana, ndetse akaba Perezida Zelensky yamenyesheje ko nanone abasirikare benshi b'igihugu ca Ukraine bariko barafira muri ntambara, aho ubwiwe Perezida Zelensky yamenyesheje ko ngo nibura abasirikare 100 bapfa ku munsi. Murumva rero intambara imaze amezi 3 arenga, niba abasirikare 100 bashobora kufa ku munsi, aba n'abasirikare benshi cyane. Rero ngo abasirikare ba Ukraine bikaboneka ko inguvu zimaze kuba nke cyane gose, nubwo Amerika n'Uburayi bagerageje guha ibigwanisho Ukraine byose bishoboka, ariko iboneka ko ku nguvu z'Uburusiya ataco n'ubundi bashobora gukora. Rero Uburusiya bikaboneka ko ubandanya bugira inguvu cyane gose mu ntambara, na cyane ko Uburusiya ubutunzi bwabwo butigeze bukoroka cyane. Ubutunzi bw'Uburusiya bwo bwaduze
ibi rero bikaba biha inguvu nyinshi cyane gose Uburusiya kuronka amahera bandanya bukoresha muri intambara. Tubutse ko intambara ariyo ntambara iriko iratwara amahera menshi ku munsi, aho bivugwa ko igihugu ca Amerika ku gushigikira igihugu ca Ukraine coba gitanga nibura ku munsi miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika, ndetse Uburusiya nabwo nyene ngo bwa bukoresha hafi miliyoni 150 z'amadolari y'abanyamerika ku munsi muri intambara. Iyi rero biharugwa mu bigwanisho bikora ku munsi, amamisiri ategwa, kuko murabizi ko ubwoko bw'amamisiri akoreshwa n'indege n'ibiki n'ibitoro, yaba ibitoro bikoreshwa n'amamodokari ya gisirikare n'ibindi byose n'ibigwanisho bikora, ibyo byose bigurwa amahera. Rero aya mahera aharugwa bivanye n'ibikoresho bikora ku munsi. Bibutse ko kuva intambara yatangura amabombe yaguma yisukira urudasiba, yabategwa n'imiduga canke yabategwa n'indege ndetse n'ibindi bikoresho byose bikora muri zino ntambara, ndetse yaba imiti yo kuvura abakomeretse, imfungurwa zo kugaburira, ndetse ibintu byose bikoreshwa bikaba biherugwa muri aya mahera rero buri munsi iyi ntambara ishobora kuba itwara. Rero Uburusiya rero bukaba busa n'ubwafashe 100% agace ka Donbas region. Rero kano gace rero ka Donbas region ariko Uburusiya bwariko burashaka gufata, ariko rero ngo nubwo Uburusiya bwofata kano gace ka Donbas region ngo nta bimenyetso na bimwe biboneka nkuko bivugwa n'ubutatsi bw'abanyamerika ko Uburusiya bushobora guhagarikira intambara muri kano gace gusa, ngo ahubwo rero Ukraine yoba iritegura ko n'ibindi bice bishobora guterwa. Ubu rero muri kano kanya turiko turavuga amakuru nyuma y'isaha imwe iheze, igisirikare c'Uburusiya mu gace ka Luhansk mu mashamba yegereye ku mupaka nyene aho agace ka Luhansk gahana n'urubibe n'intara ya Kharkiv. Intara ya Kharkiv ributse ko abasirikare b'Uburusiya bamaze kwivamo, abasirikare bakiriyo, abasirikare b'Uburusiya bahari barashe hejuru inshuro zibiri zose. Ibi bikaba ngo kwari gusaba abasirikare ba Ukraine bari muri kano gace kuboshira ibigwanisho hasi maze bakagirwa imbohe z'intambara, ngo hataruko naho bakitegurirwa kwicwa barashwe. Rero bakaba basabwe ko bahawe amasaha 6 kuba ngo biyumvire ko boshira ibigwanisho hasi mu gihe basagirijwe n'igisirikare c'Uburusiya. Igisirikare c'Uburusiya kiboneka ko muri kano gace gifise inguvu nyinshi cyane gose. Rero ngo ntibabona ko abasirikare ba Ukraine nubwo bariko baragerageza kugwana bashobora kugira ico bashitseko, mu gihe boneka ko ibigwanisho bahora baronka bitakiriko biraza nk'uko babironka. Tubivuga rero ibya kano gace kose kagomba kugwa mu minwe y'igihugu c'Uburusiya. Mu Burusiya rero nibwa mara gufata kano gace kose ka Ukraine ka Donbas region, ngo Uburusiya bufise umugambi wuko ngo buzoca bukoresha amatora muri Luhansk na Donetsk, ndetse ngo zino ntara amatora y'ibwirizwa shingiro ngo zino ntara zikikukira ngo zemera zikaja ku gihugu c'Uburusiya canke zikigenga ukwayo. Ubu rero nivyo abatasi b'abanyamerika bavuga ko Uburusiya bwa buriko burapanga gukora muri zino ntara, ndetse ngo n'intara ya Mariupol nayo nyene bakaba bateganya ko bashobora kwigiramo amatora maze ikemera ikavuga ko yishize ku Burusiya. Ibi rero ntabuzi ko bizoshoboka mu gihe nibura abantu baba muri zino ntara ibice 80% by'abantu baba muri zino ntara bakaba barahunze, abahasigaye bakaba ari nk'abatama n'abatamakazi, ata abantu bakiri bato basigaye muri zino ntara bose bakaba barahunze kubera intambara zikomeye ziko zirahabera. Kano gace rero nk'uko Perezida Zelensky yabivuze gasigaye ari nko mu muriro, karasambaguritse, intambara yarakabumaguye kose, hasigaye ari bibomwa gusa kuko amabomba akomeye Urusiya bose ko bwatanguye bukoresha amabombe yabaye, ariko rero Uburusiya bukoresha amabomba akomeye cyane gose aho busenyura buri kintu cyose cyo muri kano gace, ndetse boneka gusubira kubaka kino gihugu ari ibintu bikomeye cyane gose bitazokoroha inyuma y'intambara, bizofata imyaka myinshi kugira kino gihugu gisubire kubaho. Abadashigikiye rero Amerika bashigikiye Uburusiya bavuga ko ngo Perezida Zelensky ngo barahenzwe cyane gose n'igihugu cya Amerika ngo kugira adadaze muri no ntambara, ngo mu gihe rero ngo iyo yemera ibiganiro bakumvikana n'Uburusiya intambara itari gukomera nk'uko yakomeye. Ngo rero ngo uko biboneka n'ubundi igihugu cya Ukraine cyo gihugu kiriko kirahombera, kuko igihugu cya Ukraine kimaze gutakaza abantu benshi cyane gose. Rero kuri iyi nkuru turasabye nawe dukurikirana ubwira ico bivuze ko muri commentaire, niba nako Amerika yarahenze Perezida Zelensky
canke ubona Amerika ivyo iriko irakora arivyo vyari bikwiriye ko Amerika ikora muri Ukraine. Rero abandi rero badashigikiye Amerika bavuga ko Amerika iriko irahenda Perezida Zelensky mu kumubesha ko ashobora gutsinda intambara hagati y'Uburusiya nawe, ariko rero ibi abashakashatsi bose ndetse na Amerika ubwayo imaze kubona ko gutsinda Uburusiya muri kino gihugu ca Ukraine ko bisa n'ibidashoboka, mu gihe Uburusiya bwamenyesheje ko kiguzi ico arico cose budashobora kwemera gutakaza ino ntambara buriko buragwana muri kano gace, ko koba coba ari igisuzuguro gikomeye cane gose ku gihugu c'Uburusiya, mu gihe igihugu c'Uburusiya cotsindwa muri ino ntambara, cane cane igihugu c'Uburusiya gisanzwe kwizi ko gikomeye cane gose, ndetse mu ntambara igihugu c'Uburusiya kikaba caramenyesheje ko gishobora gukoresha ibigwanisho vyose gifise ariko kikaba kitazemera gutsindwa muri ino ntambara. Tubibutse rero ko igisirikare c'Uburusiya gifise no bigwanisho vyinshi cyane gose kitarakoresha muri ntambara, kubera intambara yegereye hafi y'igihugu c'Uburusiya. Hari ibigwanisho rero Uburusiya budashobora gukoresha kuko vyogira n'ingaruka mbi no ku Barusiya ubwabo mu gihe bino bigwanisho bikoresha. Ibi rero ngo bikaboneka rero ko iyi ntambara ishobora kumara igihe kinini cyane gose mu gihe Amerika iguma yegenyeza. Amerika rero tubibutse ko ngo yoba yemeye twabwiye amakuru aheruka ko Amerika yari yarense ku tanga ibigwanisho bikomeye cyane gose ama misile agera kure ashobora kurasa kuri metero 250 ndetse n'500, ngo ariko Amerika ngo ubu ngo yoba yahagaritse ngingo ngo yamaze kwemeza ko igiye gutanga bino bigwanisho ku gihugu ca Ukraine kugira ngo igihugu ca Ukraine cigwane, kuko bimaze kuboneka ko akarere kose ka Donbas region Uburusiya busa n'ubwiye kugafata. Ubu rero Amerika ngo ntandi bahitamwe ifise atari guha bino bigwanisho bikomeye cyane gose igihugu ca Ukraine. Ibi rero bikaba bishobora gutuma intambara ibandanya ikomera cyane gose. Ubuse rero abandi abatavuga rumwe na Amerika batemera Amerika, ngo Amerika rero yiyemeje ko gushaka ngo kugabanya ubushobozi n'inguvu z'igisirikare c'Uburusiya ngo mu gukomeza ino ntambara, ngo kugira ngo Uburusiya buhatakarize ibintu byinshi cyane gose, yaba mu buryo ndetse yaba n'abasirikare n'ibigwanisho byinshi, ngo kugira ngo igisirikare c'Uburusiya kizosigara ari igisirikare kitagifise ico kimaze, ngo kiri weekend igisirikare kicintege nke cyane gose, ngo rero akaba ari wo mugambi w'Abanyamerika. Ariko rero ibi Abarusiya nabo ngo bamaze kubimenya, ibi rero ngo bakaba ariko ivyo bakora byose babikorana precaution, ngo kugira ngo igisirikare c'Uburusiya gime gikomeye. Tubitse ko igisirikare c'Uburusiya kirimo abasirikare hafi 1 miliyoni, rero urumva ko abasirikare b'Uburusiya basanzwe ari benshi cyane gose ubwanije n'abasirikare igihugu ca Ukraine gifise. Nubwo rero ngo barapfuye muri intambara abasirikare b'Abarusiya, n'ubundi abasirikare b'Uburusiya baracari benshi cyane gose uko bashobora kugwana intambara nubwo mara imyaka 5 bakabandanya bagwana. Twibutse ko igihugu c'Uburusiya kiri mu bihugu bifise ibigwanisho vyinshi cyane gose ku isi, ndetse ingana z'igihugu c'Uburusiya no ziguma zikora ibigwanisho buri munsi, ndetse yaba indege za gisirikare, ndetse haravuga ngo indege za gisirikare z'Uburusiya ngo zaraheze muri intambara. Ariko igitangaje igihugu c'Uburusiya no kiko kiragurisha indege za gisirikare, ndetse igihugu c'Ubuhindi caraguze izi ndege 20 zigiye gutangwa mu gihugu c'Ubuyapani nako mu gihugu c'Ubuhindi. Izi ndege rero muri indwi heze hakaba harabaye amasezerano yo gutanga zino ndege z'intambara ku gihugu c'Ubuhindi caguze mu Burusiya. Tukivuga rero nyene amakuru yo ngaha muri kano karere, icegera c'umukuru w'inama nshingamateka Duma State Department ni inama nshingamateka y'Uburusiya niko yitwa Duma muri rusangi. Icegera c'umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko Uburusiya buriko buriyumvira kuva mu ma organisation mpuzamakungu, mu miryango mpuzamakungu, na cyane cyane umuryango bamenyesheje ko Uburusiya buriko buriyumvira kuvamo n'umuryango w'urudandazwa rusange mpuzamakungu uwo bita Trade International Organization. Ibi rero Abarusiya bakaba ngo bariko bariyumvira kuvamo, ndetse na OMS nayo nyene bakaba ngo bariko bariyumvira iyi miryango ibiri kwivamo, ngo kubera imiryango ibiri yose yaranegije ivyo Uburusiya busaba, ivyo Uburusiya bwasabye ngo nta na kimwe kigeze cumvirizwa. Rero ngo Uburusiya buriko buriyumvira kwikura muri imiryango ibiri, uyu OMS ndetse n'iyi Trade International Organization. Uburusiya rero
busanzwe bufisemo n'imitahe. Ibiro bikavuga ko hamwe Urusiya bwovamwo imiryango yotakaza byinshi kuko yaba nka OMS Uburusiya busanzwe bufisemwo abahinga yabajanye abahinga mu vy'amagara y'abantu ndetse the organization Uburusiya busanzwe bufisemwo imitahe myinshi. Rero hamwe Uburusiya bwo kura mu mitahe yabyo boneka ko iyi miryango mpuzamakungu yosigarana nayo nyene ifise igihengeri canke ikibuze mu gihe Uburusiya bwovamo. Uburusiya rero bukaba bwamenyesheje biciye kuri uyu ishegera co mukuru n'amanshinga mateka yavuze ko Uburusiya buriko buriyumvira ko ushobora vuba kwikura muri imiryango yose kuko babona ko iyi miryango itubahiriza ivyo Uburusiya busaba ndetse ngo iyi miryango yose iriko irengagiza ivyo Uburusiya bwasavye. Ibiro bikaba yabimenyesheje mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru. Tukivuga rero ivya kano karere bibutse ko igihugu ca Sweden n'igihugu ca Finland vyasabye kwinjira muri NATO. Ibiro bikaba vyarahuye n'inzitizi aho igihugu ca Turki Chance Ankara perezida wa Turki akaba yarase kwemera ko bino bihugu yovyemerera bikinjira mu muryango wa NATO. Ubu rero hariko harabera ibiganiro ku mugwa mukuru wa Turki aho biriko birahuza abategetsi bavuye muri bino bihugu bashaka kumvikana na perezida Ankara wa Turki kugira ngo barabe ivyo bapfa maze igihugu ca Turki kibone kwemerera bino bihugu ko vyo kwakirwa nk'umunyamuryango wa NATO. Bibutse ko muri NATO ko bimeze igihugu kimwe conyene Chance ku kwakira uri umwanya mushasha umuryango wa NATO udashobora kwakira kuko ibihugu byose biri mu muryango wa NATO bifise ikarata bita veto ndetse ushobora no gutora bisanzwe udaheze gukoresha veto. Veto ni karata iha ubudahangarwa umuntu wari wese aba ari muri uno muryango canke igihugu cyose cyose kiri muri no muryango. Bituma rero itegeko gishobora gutora gikoresheje iyo karata maze itegeko ryose kankwa. Amategeko rero y'umuryango wa NATO agomba gutorwa mu gihe bose abagize umuryango wa NATO baba bayumvikanye ko. Ibi rero bariko baragerageza abategetsi ba Finland na Sweden kumvikana n'abategetsi ba Turki mu gihe Turki isanzwe bagiriza ko bashigikiye bino bihugu byose. Turki vyagiriza ko bishigikiye imigwi y'iterabwoba ihungabanya umutekano muri Turki. Ibi rero ngo rero Turki ikaba igomba kubanza kubasiriko bino bihugu bivavanura no gushigikira imihari isanzwe itavuga ni imiryango n'imigwi isanzwe itavuga rumwe na leta ya Turki. Ibi rero ngo hamwe bino bihugu vyokwemera kubavanura n'imiryango ngo niho Turki ishobora honyene kwiyumvira gushigikira bino bihugu bikemererwa kwakirwa muri NATO. Turangize rero tubabwira nyene ko Perezida Zelensky n'ubu yangiye kumenyesha ko uko abona uko intambara imeze muri Ukraine ndetse na cane cane mu gace ka Donbas region, amenyesha ko ibiganiro vyonyene ari byo babona ko bishobora guheza ino ntambara, ko atayindi nzira ishobora kurangiza ino ntambara iri kwirahuza igihugu cy'u Burusiya na Ukraine. Akaba ariko nibwo amenyesha ko ibiganiro vyonyene ari byo bishobora kurangiza ino ntambara. Perezida Zelensky mu nama yejo yagize kuri video mu nama mpuzamakungu yari kwirahuza ibihugu vya G7 ndetse akaba yamesheje yasavye yongeye gusaba ahubwo ko ufatira ibindi bihano vya ruhasha igihugu cy'u Burusiya ngo kugira ngo igihugu cy'u Burusiya bikunde ngo cemere gihagarike intambara mu gihugu ca Ukraine. Ahavuga ko mu bibabaje kubona abanya Ukraine buri munsi baguma bicwa bapfa ngo ndetse ngo isi iraba ngo isi rero ngo n'ibihugu bitarahimvira gufata ibihano igihugu cy'u Burusiya ngo byongereze ibihano ndetse ngo amabanki yose y'Uburusiya ngo yugagwe inyuma y'Uburusiya ngo ntasubire gukorana n'ibanki n'imwe ngo gutyo ngo Uburusiya ngo bwubura amafaranga yo kubandanya bufinansa intambara ngo maze ukiyumvira guhagarika intambara. Aho ndetse Perezida Zelensky yasabye ko abashigikiye igihugu ngo bashigikiye ukwigenga ndetse ngo abashigikiye igihugu ca Ukraine ko botanga ibindi bigwanisho ndetse n'izindi nterano zose zikomeye n'izindi nterano zose zishoboka ngo kugira ngo ubu igihugu ca Ukraine ngo kibandanye cigwanira ngo cyane cyane ko abanya Ukraine ngo biyemeje ko bazogwana gushika no ku kanyuma ngo mpaka batsinze Uburusiya ngo kandi birashoboka mu gihe amakungu yokomeza gushigikira igihugu ca Ukraine. Ahavuga ko ashimira abamaze kwitanga bose bakerekana ko bashigikiye igihugu ca Ukraine, akaba nasaba ko abandi bose bafise ico bokora ko bogira ico baterereye ngo kuko Ukraine itsinzwe ngo isi izobitsinzwe yose muri rusange ngo demokrasi izobitsinzwe ngo rero Ukraine ikwiragwanira demokrasi ngo iri kwiraganira ubwigenge bw'igihugu cigenga ngo rero
makungu yose ahagurukiye rimwe afatira ibihano Uburusiya bucibwe muri communauté internationale ngo maze Uburusiya bwiyumvire kuza ku meza y'ibiganiro maze buhagarike intambara. Tukivuganye rero amakuru umukuru w'igisirikare ca Ukraine Muradutunga yamenyesheje ko ngo mu kwezi guheze hoba hari igeragezwa ryo guhitana ubuzima bwa Perezida Vladimir Putin ngo ryoba ryarabaye, ariko ibi rero Uburusiya ntibubyemeza, ariko rero rinageragezwa ngo ryoba ryarabaye ngo bakurikije intelligence yabo canke ubutasi bwabo bw'abanya Ukraine ngo hoba hamaze kuba ngo kuva intambara itanguye muri Ukraine ngo mageragezwa ashika kuri 3 yo guhitana ubuzima bwa Vladimir Putin. Twibutse ko ubu kuva intambara ya Ukraine yatangura Perezida Vladimir Putin acungerewe cane gose nk'inshuro 10 kurusha uko yari acungerewe imbere yuko intambara iba. Ubu rero abacungera umutekano wa Perezida Putin barongerejwe ndetse bakaba basigaye ahantu hose agendera nibura babanza kwashika nk'imisi nk'itatu, nabwo hoba ari hanze ya Crimea Palace babanza kuhagenzura buri kantu kose, ndetse abarinzi biwe bakagoma bahindurwa buri mwanya ukwikeka ko no mu bamucungera hoba harimwo abashobora guhitana ubuzima bwiwe. Ubu rero bikaboneka ko ubuzima bwiwe bucunze cyane gose mu kutinya, kuko ubuzima burumva ko ngo kuva intambara itanguye hamaze kugeragezwa hamaze guhuba inshuro 3 zo kugerageza kumuhitana ubuzima. Ariko rero ibi byose ni allegation canke ibihuha canke inkuru zivugwa n'abari ku rundi ruhande badashigikiye Perezida Putin, bikaba bivugwa n'abanyamerika ndetse n'abatasi b'abanya-Ukraine. Ibi rero abarusiya ubutasi bw'Urusiya canke leta y'Uburusiya nta na kimwe irabivuga ko, ariko rero kenshi cane gose ivyo ubutasi bwa Amerika buvuga biba bifise aho bifatiye. Rero byoshobora kuba ari byo nk'uko twababwiye amakuru yandi twababwiye ko ubutasi bwa Amerika n'intambara yuko imbere y'uko itangura muri Ukraine ubutasi bwa Amerika bwari bwamenyesha ndetse buramenyesha n'itariki intambara yagomba gutangurira ko. Bishoboka ko ubutasi bwa Amerika bufise abatasi nyene mu basirikare ba Putin bo hafi yiwe barimo abatasi. Ibi rero vyagiye no mu ntambara ya kabiri y'isi aho wasanga ndetse n'abagenerale ku ruhande rumwe canke ruriya arabatasi. Ibiro ntibyo gutangaza usanzwe no mu bacungera Putin harimo abatasi b'abanyamerika. Ibi biraba ndetse usanga no mu gisirikare ca Amerika haba harimo abatasi b'Abarusiya. Ibi byo nibisanzwe kuba abatasi baba mu gisirikare kanaka no mu kindi, kuko ibi nivyo ubutasi bukora, kuko abatasi n'abantu bagurwa amahera menshi cyane. Rero bakaba bashobora gukora mu ruhande rumwe canke mu rundi ukaba utabizi ndetse nonamenye no kubatanga amakuru. Naha rero tugarukije amakuru, ariko ugira ico bivuze ko niba ubona koko Uburusiya nako nibona koko Ukraine ishobora gutsinda intambara canke Ukraine yo kwemera ikumvikana n'Uburusiya canke Ukraine yo bandanya ikumvira Amerika, ko Amerika yo ivuga ko umugambi wayo ari guca intege igisirikare c'Uburusiya, ariko biboneka ko biri kure cyane gose ko igisirikare c'Uburusiya kizocika intege vuba. Ibi nibaza ko ababivuga ko abibesha cyane gose, kuko ubiravye igisirikare c'Uburusiya kugica intege ubu vya vuba batarakoresha na vya bibombe bindi by'ubumara bafise, ntivyoroshe ko igisirikare c'Uburusiya cocika intege ubu, na cane cane ko bivuga ko igisirikare c'Uburusiya ahubwo kigiye kwinjiza n'abandi basirikare ndetse kigiye kubaka n'andi makambi 12 ibi twarabivuze mu makuru yaherutse. Rero mugice muvuze ko muri commentaire iyi nkuru kandi muyisangiza abandi. Mwakoze abadukurikiranye, mukomeze kuba natwe ndetse kugira sabone no kugira subscribe akoresha ururimi rw'icongereza. Mwakoze rero mwane natwe, mukomeze kuba natwe, mugire ibihe byiza. Imana ishikare kuba namwe natwe.